ashima atari uko bitwagira satani kadutwara Zabo. Jewe nshimiye Imana ko kuva mu kwezi kwa mbere gushika uyu munsi nkomeye n'umuryango wanje cyane cyane n'abana banje kaba atabitaro ndigera ninjira kuva mu kwezi kwa mbere. Haleluya. Mparuye ko ari nk'imyaka 6 maze. Kuko nta munsi n'umwe nahora mara ukwezi je ntagiye mu bitaro canke indwizi ibiri ntivyigera bibaho. Imyaka maze 22 mu rugo ntivyabaye ivyo bintu. Nubwa mbere ndabibonye mu buzima bwanje ahaje amashimwe fise sifise n'ingene yavuga. Komera Imana amashimwe izina rya Yesu. Nongera ashimira Imana ko Imana yarangiriye neza. Ejo nakwije imyaka 39 nibake batayikwije kuko abo twavukiye bose bishibara. Komera Imana amashimwe mugiriye neza. Shimira Imana rero kuko je yaranyimanye byinshi naciyemo nanje nari kuba naragiye muri abo bandi. None ko yanyimanye ikemera ko shika uyu munsi ngo shike hano ndayishimire. Yakira amashimwe n'icubahiro n'ibyaha. Haleluya. Ahubise gushima kwa Imana yarametagiye. Amashimeshi ku Mana yamugiriye neza. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ndashimira Imana hari kwa Imana yanyigije yari mu bubavu bw'intengaha. Aho karuka mu makati pastor nari ngice hajya arazara ko arasengera. Ndabwo numva imisonga ukira hose. Kana rukaru nari ndakamanye hafi. Ngirinde bitanu noga ndagakora ko ugatimana. Ngiza Mana ko ndahagaje nagatoye gacyumva imisonga iki ikwira ngaha kagigenda no mu bitungo. Ariko uwo munsi asengera nkozeko naratashe ndagenda muri siporo batubwira numve ko nabona ngira siporo kakaguma kanje. Ngiye muri siporo nagiye numva ako kantu kakize ako kanyemba karakize go. Haleluya. Komera Imana amashimeshi cyane. Abashimira Imana nayo maze ukwezi kose ngwaye mu nda nkaguma senga mfata mu nda senga mvuga nje no ngaha mvuga ati Imana aho uri kurakiza abantu nanje umwize kuri kwezi kwari kwarega kwitwiza ibiri ariko ubu narakize mu nda ubusigaye meze neza. Haleluya. Abashimira Imana hariho umwana yaramaze igihe ibyiwe byari byarahagaze nazanga nkavuga ati Imana nukuri arashaka yuko aja hanze haguma nyine umutware we ngo masenga no mwijona saa 9 inza ngaha avuga ati Imana ndacakiye kandi umuhungu ategeza kuja hanze. Mana niwe mpanze amaso ntandi mpanze amaso atari wewe. Byarugurutse ejo namuhegerekeje ku kibuga c'indege ejo yaragiye kandi yashitse amahoro. Imana ihabwa icubahiro. Amashimeshi ku Mana yamugiriye neza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nanje mpagaze ngashimira Imana. Duza akavura imehiya ku binga bw'ivyuma. Nanje mpagaze ngashimira Imana ivyo yankoreye. Imana yarankije amaso nari maze imyaka hafi 20 ngwaye amaso. None guhera umwanya n'isa ndamaze imisi ntambara amarori. Kare ntambaye amarori ntivyakunda nuko nkanura ntivyakunda nuko nunama ariko haraheze nk'amezi 4 ntambara amarori. Dukomera amashimana mu izina rya Yesu. Waje ngaha wambara amarori? Naje ngaha nambara amarori. Ariko Yesu yaragukijije. Yego yarankijije kandi ndabishimira Imana. Ntambaye amarori nkiga hoho ntambara amarori ntivyakunda nuko nja no kwishuri na chance yiba ariko kugeza niti saha amarori je nayahevye. Nari maze imisi nambara amafime kubera izuba canke umuyaga ariko narinze ngo nagafye. Gombe ariko nanke izuba nabona nkanuye canke abantu baguma bambwira ngo ambara amarori ngo ugora umugi wanyoye ndi guyishi ngo waborewe kubera ntibyakunda ko nkanura natinya kuraba abantu kubera inyena amarori nakiyambara naciye niyumvira kugura amafilme ati ndabe ko noje ndayanyegeze ariko nayo mafilme narabonye ko hari ikintu yanteje naguma numva imisonga hari ikintu yambara nkasura nkayambara mugabo nagiye mbona ryari twarasenze tera dusengera ngo ngaha kwizosi ndavuga ati Imana jewe urabona ko nizeye ko nakiza amaso ati mugabo bikaba byanka ko nkanura ati nkaguma nambaye amafilme ati urankiza naya mafilme bikunde ko ndayaheba nagiye mbona ndi ukazi ndiko ndakora nayakuye cyandashira ngahaye nagiye nsanga yapfunitse atamuntu umwe yapfunye ndavuga ati rana yandi nzogura umukunyene keza no musi ni sahara numva meze neza nambaye amarori komera amashi anaje kintu kirakomeye ikindi nacyo
none kwere jewe vyaranse kugenda none bimeze gute abo ubwo ni jewe nshikiye nuko ndabishimira Imana cyane kandi Imana yumve ko ndayishimiye cyane yarankije n'amaguru ubu uyemeze neza ndatambuka neza ntangora haleluya nukuri ndabishimira Imana cyane cyane gose hariyo n'ikindi shimira Imana kuri kwa kwandiko twandika harimo itwara ibiri yanyishuye pi yaragiye yego komera Imana amashimeshi no kuri ikindi nacyo shimira Imana ndashimira Imana iranyereka abarozi bandoga irabanyereka mu ndoto nkaca senga hari n'igihe indogera umwana nkaca senga nkaca sanga yakize ntagiye no kwa muganga ndabishimira Imana cyane haleluya Imana ihabwe icubahiro yumve ko ndayishimiye amen Haleluya. amen Haleluya. amen Haleluya. amen Haleluya. amen Haleluya. amen Yesu ashimwe bantu. Mwumve ko ahantu hari Imana. Ukuri. Je naje ngaha ntabona imbere n'inyuma. Ntabona icepfo cya ruguru. Basha. Arakamara mara. Mu rugo hama ingwara hama ibiki hama ubugesera nayo iby'akazi byo byari byarabaye ba nama mbona misi yose ndiko ndarota ndi ruguru nkama mbona ndiko ndaguruka nguruka amashamba nguruka imisozi nkabona mva cyari inyoni mva ku musozi ngurukira ku wundi nkarara ndabona ndi mu mwonga ndi kurima mu mwonga misi yose ariko kuva haduzigiye amavuta araho nta kintu na kimwe nigeze nsubira kubona sinigeze subira kubona ndiko ndaguruka sinigeze kubona ndiko ndarota mu rugo umwana n'umugore bama bariko baragwara buri mwanya buri saha namira kwa muganga nama mu ngorane misi yose Imana n'ukuri yubakwa n'abakozi b'Imana bo ngaha n'ukuri Imana ibongereza amavuta barahezagiwe n'ukuri aha hantu umuntu azohasiba mu gatondo dukomera amashi Imana kuvyakoze mu izina rya Yesu nukuri azobahombye je nari naragize amasezerano y'akazi misi yose ngira ngo hari ahantu nasengera hari yepfo umukozi w'Imana akamambwira ngo wewe ngo mu ndwiza ngo uzoronka akazi ndarindira amezi 8 arahera biranga ariko aho nzinga asha haheze ukwezi kumwe kakazi kaciye kabona nukuri abumvise gushima Imana bahezagiye amen dukomera amashi Yesu umuntu aguruka atari inyoni ukagura